banywanyi inshuti za Rimo TV, Facebook, kuri YouTube hose ni Rimo TV. Rero mbasaba mugire subscribe no kuri bikore naco bitwaye, ahubwo ni navyiza. Ahubwo tugaruke ku magrenade yatewe mu ndwi iheze mu gihugu iwacu mu Burundi, ku isoko aho abantu batonze bitahiye muhira bavuye kurondera niba baronse cyangwa bataronse, mugabo baba batashe. Ukacuza na grenade ugatereramwo, ntuzi ko harimwo so wanyu, nyokwanyu, umukuze, ntavyoze. Wewe ufise gusa icyumviro ushaka gushikako, naho nyene nta nico uvuze. Uwisha abantu gusa ngo vyitwa ko hariho ibintu bibi vyabaye. Ibintu bibi vyabaye, abantu turi mesha, c'est normal. N'abaticanye bafise ukuntu bakubitana imitego, ugasanga n'ubuzima alalonge burahahereye. Ibutike barayihombeje, afere yawe barayugaye, cyangwa baragukomerekeje, barakuvunye, bakugitse ikimuga. Turakunda ngo ingwe, ngo ibikoko, ahubwo igikoko ca mbere kimeze nabi n'umuntu. Hari abagira neza, mugabo nabo nyene bari gihe usanga umenga nta n'inguvu bafise. Rero gutera grenade mu isoko murazi ni ibintu byabayeho no mu myaka iheze, byari bihari, bwapumwa ni signe de faiblesse. Hari abasirikare niba ugomba kugwana, bavyigiye, nawe niba wiyumva genda. Ubatsinze sawa, ubagira ico ushaka, bagutsinze nabo bagukoze ico bashaka. C'est comme ça, ni règle de jeu kuri isi hose. Rero ni ibintu biteye isoni, twese twari dukwiye kuvyiyamiriza. Ndavyiyamirije kabisa. Biranababaje cyane, ahubwo ababuze pole sana, pole kabisa. Vraiment c'est très dommage. Ni ibintu byinshi rero, kuko deja nka Canada yamaze gusohora itangazo ibuza abantu ko baza mu Burundi, na gahombo nk'ubu abantu bari bipangira amavakanse bakaza bacotangura gutinya igihugu ceke hahombera. Ese nico ushaka? Nico vraiment washaka? Kuko atari wowe uhahombeye n'undi azahombera. Ugasanga rero ibyo bavuga ngo ama investissement akunda gute, babona yuko umenga hari ikibazo. Est-ce que c'est ça ce que vous voulez? Non. Sinzi, nibaza ko qui veut la paix prépare la guerre. Quelquefois it doesn't work. Vraiment duhindure turabe. Sinzi, birababaje ko umuntu yiviriye ku kazi apfa bitaye, cyangwa nawe yo yavuye kurondera umugurana ntanashika, kandi n'uwamwishe ntawazi, kandi n'uwo yapfuye abantu ntazoyishe. Ubundi munsi niwe uzoba uhari, abandi bakayitera, nawe ukagenda. Cyangwa umunsi munyoka kahaba isaka haba hari ukayitera. Nakamara mazi. Murakoze.